mu kirundi bagita iry'umurandura nzuzi urumva Alonso batsinda umugwa muso shuga ibitsindo 5-0 Burundi Sport Dynamique itsindigwa i Buganda ibitsindo 3-1 na Flambeau du Centre yari igitega amasipiri batsindwa ntibisanzwe kuri bo gutsindwa batsindigwa muhira rero nibo bafise muhira habonye n'ubu nibo bafise muhira bisangije batsindigwa muhira kuri CTN na Kayanza United igitsindo kimwe kubusa message ngoze nk'ibisanzwe nkuko ndari nabivuze batsindiwe muhira na Vitalo ibitsindo 2-1 Musongati batsindwa na Academy Deira batsinda Academy Deira igitsindo kimwe kubusa Bumamuru baratsinda umugwi wa Ngozi City ibitsindo 2-0 baca mu ryahumye Aigle Noir yari yatsindiwe muhira na Olympique Star reka duhere ngaha nyene inyuma Alonso Aigle Noir muri no misi gutsindwa abari nkuru kubera kwitwara neza kwabo ko mu misi ihetse ariko kandi gutsindwa ntivyari vyiza canke cyari ikintu bategezwa kwirinda cyane nubwo rimwe na rimwe mu mupira w'amaguru gitegezwa gushika kubera ko barutani nota rimwe na Bumamuru vyaca bibatera kugira hane kwisanga mu mwanya kugira kabiri Bumamuru bakabona kubaca mu ryaho kuvuga iki kuri no defete ya Aigle Noir kuba batsinzwe kandi bisangiye izina canke ni synonyme y'ukuba gutsindwa kwa Aigle Noir gutsinda kwa Bumamuru bisigura ko baca bategezwa kubisanya ubwo ubuyobozi bwa Primus League hamwe twovuga ngo nugusamara kwa Aigle Noir kubano vuga bari bayoboye kandi bakagenda gukina no vuga bazi neza yuko sinifwa botakaza equipe ya Bumamuru bohitano vuga babaka kiriya kibanza ariko tukagenda tukagaruka tukabona yuko burya equipe ya Olympic Star ni equipe ishobora gutsinda wari wese muri no mwanya kuko yari mu kibanza ca gatanu imbere yo kubakina runo rukino ariko kandi iyo iri muhiri muyinga bugiriya migwi yose ya ruguru yo mu gihugu hagati yifitiye no vuga identité yabo ku buryo iyo bari muhira iboneka donc uburakara bwayo ububonera iyo bari muhira ni kuvuga yuko bafisa abafana babashigikira ku buryo ata equipe nimwe yozi batera ubwoba rero kuri Olympic Star ni equipe no vugizi kubiprofitiramwo cyo kimwe nizi za Flambeau za Musongati zande rero biba bigoye cyane gose yuko equipe yari yose no vuga isanga equipe nka Olympic Star no vuga muhira gutyo ikaza gutora amanota 3 vyoroshe kandi ugiye kuraba ni equipe no vuga yahindutse ibintu byinshi cyane gose uno munsi ni equipe no vuga nayo neza guharanira ibibanza byiza nkuko twabibonye muri Fazare rero kuri Aigle Noir kuza kunyerera imbere ya Olympic Star nivyo ntivyari bikenewe ariko byukuri uragenda ukabona yuko hariya kuri stade Umuco buri muntu wese yohagirira ikibazo buri muntu wese kiki yohagirira ikibazo ariko si kosa kuri Aigle Noir kurusha uko ari excuse nkuko anonza ariko ayivuga ngo uwari wese yohatsitarira ariko kiki ku manota Aigle Noir ifise ngo bakenye ifise 50 yari ifise Aigle Noir ifise amanota 42 mu kibanza ca mbere n'ama déplacement bagize kiki tuvuge yuko iyi ariyo yari mbi canke hari ico babuze nyene kandi bategezwa kuba bafise kugira ngo bikure hariye n'amanota 42 iyi ni excuse canke hari ico kwicutsa oya nta ese kuko uravye equipe nka Aigle Noir iyo equipe ubona iri kwiruka ku gikombe hariho amakosa idakora ico uraba exemple kuri Vitalo ngene yitaje muri phase aller retour ikaze kavuga ati fume ntsindwa rumwe canke nganye ariko sintsindwe kuko ibibona yabona Flambeau du Centre hafi yabo cyane ati nkakora amakosa Flambeau du Centre kaje imbere biragoye cyane gose ko nshobora kugira iki kwikurako amanota 3 nubwo twohura kuko kenshi uravye iyi migwi iba ikurikiranya ibibanza ihuye kenshi tukunze kubona manire ni gake tubona imwe itsindi yindi rero vyumvikana aha Aigle Noir rasamaye cyane gose c'est vrai biragoye Olympic Star equipe yoroshe ejo bundi mwarabonye ko itsindira Ngozi City iwabo kimwe kubusa iyi baba ashobora kuba bafise ati twe dufise objectif yiki
yo kuja muri Big 4 ati aba basore akavuga ati twe turashaka kuja muri Big 4 binashobotse haracasikiye amamaci atari make two twana igikombe n'ubwo bitorosha ariko birashoboka rero vyumvikana Aigle Noir iri ni kosa bakoze gusubira mu kibanza ca mbere ubu ni difference y'amanota abiri c'est vrai ni victoire imwe aho bizosura kuba sinibaza ko barakinye match retour abaye uba mu na Aigle Noir moya ni barakina aho bavuga bati aho bawufatira ngo bakuri iyo match kwizindi match ntibazikonta kure mvuga nti equipe ikondera igikombe hari amayereri idakora iyi ni yerere bakoze n'imiburiburi iyo ubwiye en déplacement uri mu kibanza ca mbere uvuga uti ndiko niruka n'umugwi uri inyuma yiwanje amanota angana gutya basi mfume nganya sintsindwe gutsindwe n'amanota 3 unganyije ni nota rimwe wo butahanye utakaze ayo abiri ariko vyumvikana ngani yerere bagize bashora gusanga ama match à l'extérieur bagiye gukina bagiye baratsindwa Bumamu ikaca yoroherwa kagere ekare kuri yitugeze kuri journée ya kangahe burya ya 19 bro hasigaye journée 11 aho sprint ibitanguye ngaho rero tango gufina ngahonye urashobora kwiro tuvana Big 4 uyibuze akarorero nk'ubu Bumamurisho waguhera no musi dasubiye kuri birashoboka mwaza guhura bakagira iyo nil ugasanga nyene irabandanije kuri uwo murindi gushika ku ntuzenya gushika ku kanya no kuvuga iyi journée irashobora kukubera regret à la fin bon urukino jena ariko ndakurikiranira hagufi ugiye kuraba ni Olympic style ya Sumbi Aigle Noir tactiquement ndetse no ku bintu byose kubari no vuga ari imuyinga bavuga yuko Aigle Noir ahubwo atariza kubona ngo match iraheze urumva kuko ibi bitsindo bibiri byinjiye mu gice ca mbere ariko kagenda kuraba no mu gice ca kabiri nta solution nimwe bigeze baronka Aigle Noir gushika naho no vuga mu minota ya nyuma niho bagiye kugombora kino gitsindo urumva rero by'ukuri uraza kubona yuko nkuko Yves ariko arabivuga ntabwo wari umunsi mwiza kuri bo kuko Olympic Star yabasumbije cyane ariko vyongeye urinze ubona equipe Yves na Rose ikonde gikombe ukabona giye kina na equipe iri muri yo championnat nyene ukabona match irinze ihera bayidomina iyo equipe urayiduta ko ku gikombe ko gikora bon hari ikintu kimwe gitegezwa gushika kuri equipe nk'iyi ya Alonso ibayoboye igihe kinini hari barayikenyura mu adversaire wese yamaza akwiteguriye cyane ahubwo anagukaniye reka nkoresha iyo terme ngira ngo abantu barayumva yakwitegura donc agufitiye ishavu hari ikuntu abantu urabona nk'ubu Olympic Star bashaka no kumara ni match zitatu badasuye ku deliveringa match ikomeye nk'iyo berekanye ku ruhande rwabo birashikaho equipe bisaba rero na Aigle Noir kwama witeguye kurusha kuko buri muntu wese aza kwitako abazati jewe Alonso muri saison iyi match nziza cyo kugira imbere ya Aigle Noir ni match ishobora kuguma iri historique muri ino season ni imwe mu match akomeye ishobora kugira muri ino season kurundi ruhande no twite ko Interstar bagize ikosa gutsindwa na Vision 2026 rikomeye cyane kuko wewe utsinze Vitaro Arena Retour noneho ukiyuza ururundi rukino novuga baragize nk'ama match anga bariko batsinze bitwara neza by'ukuri uraza kubona yuko ari esheke nivyo Vision 2026 wari wagize exploratsinda equipe ya Rukinzo ariko kandi hambavu novuga yiyo Rukinzo muri fazare hari novuga ibimenyetso watweretse yuko uri mwiza mu guhagarikiza za Vitaro muravyibuka za Flambeau du Centre ariko by'ukuri kuri Interstar wari utanguye kugarura ikizere cy'abakunzi bawe kwerekana yuko atahuraja kwerekana yuko shoboye kuza guharanira novuga ivyo yindi migwi ikomeye iri kiraza guharanira ntabwo novuga perimeter gutsindwa novuga match nk'iyi kandi wari ku maseri y'ama match witwara neza rero kuri Interstar kino kintu bakoze by'ukuri kunyera imbere ya Vision ni kintu bazoregreta cyane ikintu novuga kishobora no kubasubiza novuga muri ya circuit novuga ya manque de confiance voilà urumva uravye novuga ukungene bari batanguye bagoyagoya ubu unye hari novuga yindi sura bari bagatanguye kugaragaza rero kuza ko nyerera ngaha anye nubundi abantu baca babona yuko by'ukuri atakirahinduka kinini
gusa ikintu gikunze kuba even Alonso aha muri no Primus League y'iwacu hariho bimwe biba mu ntazo ashobora kumenya wewe kuvuga gutyo n'ikintu ciza kabisa uravuga uti equipe iri kurasubira inyuma ariko hari ibintu biba muri aya mafaze retour kenshi hari abakinyi benshi bari mu migwi itandukanye bagira imvune ugasanga urafite nk'abakinyi nka batatu ngendegwa ko bagiye mu mvune iyo ugarutse usubira inyuma c'est normal ariko ibi navyo mbega wewe witegura gute kugira ngo ivyo ntibizoshobore gushika nibi dushobora kuvuga ati uno munsi kuri FFB turabona banditse bati uyu ari suspend ntazokina ndava ku mapage yabo ariko ku mapage y'imigwi ntushobora kubona ati tel joueur ari mu mvune ntazoboneka mu rukino aho umuntu arashobora kumenya akavuga ati bwa bundi ukavuga ati Vitaro yasubiye inyuma kubera l'année passée tuzi umukinyi twa Kesi Jordan yaragiye mu mvune ntitumubona iri kurasubira inyuma ugashobora kubisanisha ivyo bintu ariko no munsi nta muntu yimenya ariko turi ngaha baye batwumva tuvuze ngo equipe yasubiye inyuma ivyo tutabimenye turavuga ko equipe yasubiye inyuma twayibonye ikigenda neza nimba abakinyi utabafise ivyo nivyo wawe twe tubimenya bari sawa ariko uko biri ko Center Star itanguye kurya nkuko Mutombora yavuze ngo bamubaza ati wofise objectif yahe akavuga ngo c'est objectif y'igikombe je ne pense pas yuko igikombe yoshobora kuja mu bantu bakirondera gose imbere yaba za Aigle Noir Burundi na Framo de Centre ariko mbona nti avuze ati jewe Big 4 ndiko ndubaka Interstar Big 4 ndayigiyemo ko twabonye ngere Paris yabivuze hama ibizokurikira nje nzobimenya kame umu entraîneur wese yamafisa akantu ko kwirotena atagira ikintu kuri yereka abantu ngo ndaca gikombe ngahe biragoye kuri Interstar naho vyogenda gute biragoye cyane rero vyumvikana si mu biharuro byabo si mu biharuro kabisa yavuga ati Big 4 ni sawa ndiko ndaraba ko Interstar murayizi mu myaka iheze jewe ndayizanye ndiko ndayubaka abana bakiratu bakimupira neza uyu mwaka ndashaka kwirihangiro ryo kuja muri Big 4 hamwe akurikira tukiri kumwe tuzora dushira ingufu dutwara igikombe uko biri kose rero Interstar ryari ko Alonso kuko ubushobozi batweretse nkuko wabitanguye bivuga bategezwa guprofita ino migwi nyene Interstar baba baja gukina yitwa ko bafise amahigwe kuyirusha kuko ntibazoza gutsinda Bumamuru ntibazoza gutsinda Aigle Noir ifurero ko bashobora no kubatsinda mugabo barashobora mugabo ntibiba bitegekanije ibyo bafise ko bubasha nivyo gutsinda izi nyene izi equipe zitwa nyene ko zibarizwa inyuma yayo paraporo y'ukuntu imaze iminsi yitwara Rukinzo nishavu byinshi cyane ibitsindo bitano kuri Moso Shuka kuko uvuga gusa ko bakoze ico bategezwa kuvuga mu majambo make bo ni na su forme no vuga yo gusaba kumbure n'imbabazi kuri defete no vuga bari bagize bakina na vision kuko ni equipe no vuga nako yari yinjiye muri Big 4 ariko kandi ni equipe buri mwaka wose no vugiza igahangana niyo migwi twari ibikombe rero imaze kubarizwa mu wala ucuza ugatsindwa no vuga na vision byukuri ni ikintu kitasa neza kuri Rukinzo rero urabona yuko arakantu ko kwigarura n'ingogana ariko kandi no gutanga ubutumwa yuko byukuri kwabaye ukunyerera gutsindwa kuri yanye rero ibi nivyo tuyizi ko la fois passée navuga batsinze ibitsindo ndwi umengo Rukinzo donc ni equipe ubona ko byukuri ni imwe mu biri beza dufise hano muri no myaka navuga nk'andwi canke nk'itanu rero byukuri kuba navuga bari ko baratsinda bakonvenka nkuko ni ikintu ciza kuri Burundi n'abasore ni ciza mvuga nti Rukinzo yaratweretse ane pasi nyene yakinye twese turavuga ati uyu mugwi wagarutse kabisa umeze neza uraduserukira mu nkino za Confederation Cup ntiwigenza nabi cyane kuko step ya mbere barayirenganye nubwo nyene urukino bavuga ati tuzokina rwa kabiri rwa mbere rugenze neza rero vyumvikana ni equipe burya twari twiteze gose muri iyi saison ariko kunyerera kuri vision vyayikuye ku bice biriko biregereza cyane ndetse vyo babishaka ko 19-25 ku gikombe cyo kutakijako kuko difference de 10 points muri Primus League kugira ngo uzozikuremo gutwara igikombe azo ari miracle baye ntaho turabibona ni gake zigeze kuba kuri inde kuri Bumamuru kuri 12 points barazikuramwo hama bayitwara igikombe ibi navyo kuri Rukinzo ni ibintu bigoye 10 points kuri uri mu kibara ca mbere uca byoreka vuti imibura avuga ati nta kundi reka nkine ariko sinze nsoke muri Big 4 ariko biracashoboka gikombe mu gihe Bumamuru na Aigle Noir vyosama ariko nabone gusamara muri kintu biragoye reka ibiharuro biri compliqué ariko igikombe tubatangure
kukibariza hagati ya Aigle Noir na Bumamuru abandi nabo bazoze batwereka surprise tuziganire sino aha ndabona rukinze ahubwo icyo bakora no kugabanya amakosa Alonzo no kugabanya ayo makosa nkayo y'ugushika ugasanga utsinzwe na Vision 2026 ahubwo bikagutera kuguma muri Big Four kuko ngaha mbona isugerejwe hakuyumvira igikombe mbona yo kuyumvira ahubwo kuntu iguma muri inde muri Big Four kubera ko Alonzo nkino ndwi iyo baza gutsindwa Equipe nka Olympique Star ko yayamutse yatsinze yacibaje imbere yaciba twari ikibanza iyo batsinda Vision ko bafite 40 kugira 40 uwa mbere afite 48 ari kuba ari bon uravuga ati ngaha ndiko ndamwiruka ariko ngaha bari kugira amanota 40 inde iyo batsinda Vision rukinzo oya 40 gute iyi bari bayitsinzo yari baca bagira 37 37 biracagora ndabona rukinzo gikombe kabisa nigwanire Big Four. Hanyuma hariho urundi rukino twoganira ko n'ugwahe urukino hagati ya Burundi Sport Dynamique hamwe na Flambeau du Centre Alonzo bariko bagiye agaseri kama victoire nyuma yo kwisanga gato inyuma basa no kumengo barekuye Bumamuru na Aigle Noir ngo zibasige mbona bariko baragira amarezita meza ni cyane mu guprofita ino migwe nyene bitsindika nka za Burundi Sport Dynamique bona yari match yabagumi ugiye kuraba Bumamuru byabasavye no vuga igice ca mbere cyose cyaheze ari ubusaku cyaheze ari ubusaku bundi ariko byukuri equipe bifise objectif irabigaragaza umwanya n'umwanya uko yogumirwa kose wara ni felicitation kuri Bumamuru ravye no vuga match batsinze ni yari yoroshe bagiye gutsinda no vuga umwanya uri kurabajana gatoyi ariko peu importe no vuga kugumirwa na match Bumamuru batsinze kandi yari victoire iri mérite ku ruhande rwabo d'ailleurs byace biba bitubirana nuko equipe kuko zari match zariko zikinirwa ku mwanya umwe ariko Bumamuru bavuga ati twebwe uko biri kose tegeza gutsinda kugira ngo turindire resultat iza kuva hari muyinga rero ku ruhande rwabo bace bagira amahirwe basanga imuyinga Aigle Noir yanyereye noneho ino Bumamuru rero ikironka ko kajyo ni equipe nziza ubona ko uno mwaka muri no phase retour bagize renforcement baragarukana witwa Mbanza Patrick Kanyanga ubunye yaje kurenforcer igikosi cyabo barafise mu kapiteni wabo uyu unye Noke Nsabumukama ndetse nabandi cyukuri ne equipe ubona ko objectif yabo ari gikombe uriya munyegori wabo yahoze muri Kayanza United umunyegori mwiza je ndabona yuko ino equipe byukuri ebana izotanga challenge nishobora gutwara igikombe no mwaka equipe nziza mugiye Flambeau du Centre bo bariko baratsindira i Buganda abasigaye muhira bene wabo musongate nabo ba profise intsinzi iri idahambaye cyane mugabo yabahaye amanota 3 ndavuga musongate batsinda Academy Deira kuko musongati nivyo gutsindira iwabo urumva ko nawe urabibura bari bamaze iminsi bibagoye muhira ntivyari vyoroshe no gutsinda Deira urona gitsinda kimwe kubusa biba biboneka ko bitaba vyoroshe umwanya wose cyabonetse ariko ni ibintu bitaba vyoroshe ni musongati ntoyivuga ko ibintu byinshi iyi ni equipe kubganje mvuga nti yatanguye ingene yatanguye novuga nti yatanguye duhenda bamba bare kwitizyo ico kintu yatanguye izivuga ati twebwe turiteguye neza mutwitege ndibuka naje nkitangura tugitangura ngasha mvigitangura navuga ati equipe mwo kwitega ni musongati ariko ntituzi yo vyapfiriye ntituzi ko ari kubakinyi ntituzi ko ari kuburongozi ntituzi ko ari kubamenyereza kumenyereza yahejeje neza saison atangura neza saison ariko muri 6e place aracari kwa kundi nyene biragoye ingene musongati uvuga ngo yo twereka imwe twari kwayiteze ko kare rero ngaha mbarani ni bagwane bazoro nk'iyo Big Four sino ivyo musongati l'objectif bari bihaye igikombe yaragiye igenda nko kuva no muri phase aller vers la fin. Alonzo Bumamuru yatsinze Ngozi City iprofita n'ikibanza ca mbere carekuwe na Aigle Noir mu gutsindwa na Olympique Star. Baba Ngozi City ni equipe idakunze gutsindwa nuvuga muhira wanashima. Oya bari bayakiriye ni equipe yagize novuga phase aller nziza yari ngaho hafi na hafi manza vya gatandatu ariko defete ni igira kabiri kurikirana ku ruhande rwabo inyuma gutsindwa novuga na
bibashira heza hashoboka. Rero je novuga yuko ino equipe atari ino izi za Aigle Noir zande bariko bariruka ku gikombe simbona yoyo nta bufinasi bwinshi cyane gose iri kwigaragaza no bw'ubuseriye bwinshi gusumba ubwo bufinasi. Rero ni equipe mbona ku gikombe cyane. Hano bariko barafina bamura yuko uno munsi Yves nivyo tumenyereye muri Primus League iyo tubone hasigaye nka journée nka 10 ubu harurira kuwa mbere n'uwa kabiri ibintu bihinduka nuko cyane abako n'amanota bavyerekana babavyerekana. Rero vyumvikana iyi Bumamuru ivyi kurakora ni ikintu cizi vuga ati ngaha turekuye tuzoba tugiye nayo uravye nka Ngozi City bamwe bavuga ngo ha gutangura neza ugaheza nabi utangura nabi ugaheza neza. Iyi Ngozi City phase ale muri buka yuko yarigeze no kuja muri Big 4 ikava iri hafi harya hafi nyene ariko urabona munsi mu kwezi ca 10 vyumvikana yuko iyi equipe hari equipe iza bimwe bitakuda kwita ngo bava muhira akwereka ibintu mu nyuma ukabiga iyo vyagiye kubera Ngozi City mu kwezi ca 10 no munsi ibintu bitangaje twabonye ingene yatanguye. Rero oya si bibi cyane nibarageraho biba bibi cyane batanguye neza cyane basubira inyuma si vyiza. Ine equipe ivuye deuxième division wibuka ko ikazi gakora ibintu neza kurya uno munsi. Rero kubimente nayo yabigoye mugabo ntibaragera ahantu baja mu kibanza kibi cyane ariko kugira ngo bitirigwe sezo nziza n'imiburi buri Alonso bogoma muri 10 zambe. Yego basi lo minimum 10 zambe. Classement rero ko yifashe ni gute Bumamuru n'amanota 48 Aigle Noir basiga mu kibanza ca kabiri n'amanota 42 Flambeau du Centre baciye bafata umwanya wa gatatu bahorako n'amanota 37 bariko baregera hasiga amanota 5 hagati yabe na Aigle Noir. Umuzoba umuhinga ngaha nuzotanga uwundi donc n'utazokwemera gukora amakosa imbere y'uwundi amutesha yandi manota. Rukinzo bari mwanya wa 4 n'amanota 38 Olympique Star mwanya wa 5 n'amanota 38 Musongati bari mwanya wa 6 n'amanota 32 mu gihe Vitalo bari mwanya wa 7 n'amanota 29 Interstar mwanya wa 8 n'amanota 29 Message Ngozi mu mwanya wa 9 n'amanota Message Ngozi na mwanya wa 9 n'amanota 28 Ngozi City mwanya wa 10 n'amanota 27 Royal Vision mwanya wa 10 na rimwe n'amanota 23 Kayanza United mwanya wa 12 n'amanota 22 Moso Sugar mwanya wa 13 n'amanota 13 Burundi Sport Dynamique batangurira umurongo tukura mwanya wa 14 n'amanota 11 Deira Academy Deira mwanya wa 15 n'amanota 9 LLB Amasipiri Alonso baracemeye kuba baherekeza abandi bose mu mwanya wa nyuma. Amasipiri bazokoroka oya abamagura bira muri deuxième division no kwinda champion kwihera nyene ahubwo ntibazokoroka gusa bazokoroka nabi batanguze bazokoroka nabi kabisa. Urumva Alonso hariho gukuruka n'ugukoroka uguye nabi kuko bariko iri mu bibazo bidasanzwe uravye uko yari yaratanguye n'ubu unyahigeze by'ukuri wapi nta gahenga. Ino sezo forfait zibiri kuri equipe mu cicaro ca mbere ntaho byari byakabeho ni problème économique kuri bo ivyo buryo byarabagoye cyane kandi sinibaza yuko ntawo bizi ivyo muri kazo ntawo bizi ariko izi ni equipe iyo nkubu imanutse deje buri mu bibazo ikazomanuka n'ivyo bibazo biragoye umuntu ashaka gusupporter equipe deuxième division ni baki babikora ni gurishwa equipe batayidandaje ifata umuntu avuga ati jewe nshobora kugira ikintu nk'iki equipe ndayigarukane tuzisanga mu 3e division babihetse yego birabiheze kweri. Hanyuma mu cicaro Alonso caba Kenyezi nabo nyene ligue yabo yari yabandanije Limited Women's League resultat yuko zari zimeze Top Girl na Inyange. Iyi ni match itabaye ni match itabaye yarigijwe imbere. Abakinyi b'Inyange bagize ikibazo cy'indwara aho no vuga bari muri lokale bose bari kwategura runo rukino hama baza kuba no vuga bafatwa n'indwara bose cyo kimwe indwara no vuga iba yo kubabara mu nda. Rero bikavuga yuko baba barari ifungurwa zibagwa na imyanda
hama bahita novuga bitabariza muri FFB yuko urukino rwabo bokinye nino equipe ya Top Girls ngo hitwa novuga rusu nikigwa novuga mu kindi abana ni bashiki bacu ga urumva bo mu rumonge inyange niyo mu rumonge inyange yo mu rumonge rero kugeza ubunye ntituramenya kungene vyifashe byabo ariko byukuri bumve neza yuko nko mbere y'amasaha novuga gera nko kuri 20 imbere yo kubakina gurukino bahise novuga bafatwa niyo ngwara bandika ikete basaba ko gukota nabi bahise bafatwa niyo ngwara kandi birumvikana ntokina amagara yawe atameze neza rero ku mfungurwa ngo bariye bafunguye izo mfungurwa zirashoboka ko arizo zoba zarabatumye bagira no bwico kibazo kandi urumva ni kibazo kiri rusangi caca bose Maika batsinzwe na La Colombe ibitsindo 4-2 ari kuri stade Ingoma mugihe Arena Stars na Kazoza Akeza FC banganije igitsindo kimwe ku kindi Bonavene na PVP Bonavene itsinda PVP buyenze ibitsindo 4-1 Buja Queens batsinda intwari kazi ibitsindo 3-2 niko vyari bimeze Alonzo hariya mu cicaro c'aba Kenyezi Limited Women's League